je naragwaye nkiri umwana mutoyi ndamara umwaka mu bitaro n'impanga irasohoka ndayibona rumwe ko munda jegwe wanje ndaruzi ngene rusa aho narahatswe gupfa no kuraba ndaraba hanyuma ndaraba ukuri n'umusi ndiho ndaremba kugezaho papa yumvira ingene atazogora abantu anjana kwa muganga acarondera ikivumvu nyeri ikivumvu yoreramwe amasi kimwe yoreramwe amasi agikoreshi agishira kwikinga hama kiwera ko namatopi akaca nyicarika muriro Salocom isosiyete yikwije babafitiye service nyinshi hari nk'ibijanye na imprimaire aricyo capuriro mu kirundi yego nawe ra yego barandika ku mutsu ku matishi yego ku matasi ku maplastique mukam tutibagiye gushira amafoto ku mpuzu ku makaro ivyo vyose bakunzi ba Salocom TV1 ndabaramukije amahoro y'Imana mbega muguwe neza aho muherereye reka dukengurukira Imana yuko dushoboye gushika kuri uyu munsi turi bazima dushobora kuvuga mukatwumva ndetse mugashobora no kutubona kaze mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Berize nshimira Imana ariko kandi turi kumwe n'umutumire ku uyu munsi ndabibutse yuko mukwiye kugira j'aime ku kiganiro cy'uyu munsi ndetse no ku bindi biganiro byose tari bwagire ko j'aime bikore gira siga commentaire ugire na partage usangiza abandi batashoboye kubona ikiganiro canke batashoboye kubona n'ibindi biganiro biriko biraca kuri no page yacu hanyuma kuri wewe utari bwagire s'abonner ndagutumire kuyigira ubunyene kugira ngo neje na hirya ejo ubandanye ubona notification ubandanye uronka notification y'ibigenda bica kuri no page kaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi ndahaye ikaze umutumire kaze muri Salocom TV1 murakoze cyane kunyakira murashobora kwidondora ariko radukurikirana yego cyane ku mazina yitwara Imeshi Gaspard Namana umupastori mu ishengero rya Elena mu majambo yose nigeze de nation mu kirundi n'ishengero gikangura mu mahanga yose turi kumwe n'umutumira adasanzwe kandi birumvikana yuko n'ivyazanye nibidasanzwe ndakubwiye nti ivyazanye nibidasanzwe ndasuye kuguha ikaze hanyuma nagira nkubaze yego uhejeje kuvuga ku kajambo ka Namani akazina Namani ako kazina kaje gute aka kazina si zina navukanye si zina abavyeyi banyise nk'itoyi ni izina ryaje ndi mu rusengero nibaza ko barikuye abarinyise narigeze kuronka ikoti nziza cyane kandi narakunda kwambara nkabegwa hanyuma rero ndayambaye bayita generale Namani kandi hariho n'ibikino twara dukina mu rusengero bica bituma bantazira uko okay ni Namani turi kumwe hano yahereje kubibwira ariko hanini ndashaka kumenya nuri karadukurikirana arakeneye kumenya Namani ninde Namani mu buto bwawe Namani mu bijanye n'agakiza urashobora kutubwira muri make mbega mwakiriye agakiza ryari je neza na neza agakiza nakakiriye mu 2004 2004 ego aho ufite imyaka ingahe nari imyaka 15 ego mbega utarakira agakiza Namani wavukiye mu muryango umeze gute ni igiki cyatumye uja mu vy'agakiza n'abavyeyi umuryango wawe wavukiyemo warumeze gute ubundi je navukiye mu muryango ubwa mbere navuga ko navukiye mu muryango usanga hasa n'ahari ibibazo kuko mama wanje yaciye agwara mu mutwe nkiri muto sinzi ryari yafashwe nasanze ari uko bimeze papa nawe ntiyasenga sinabona aja gusenga umva na mama nyene ntiyaja gusenga umva na twebwe urumva ko tutakuriye mu muryango w'abantu basenga cyane uwo rero niwo muryango navukiyemo yego uravuze ikintu c'uko mama kuvyara yahavuye agwara mu mutwe ni kuvuga ntiwaronse ukuregwa na mama wawe amaze kugwara mu mutwe mwabandanije mubana aho nyene muri uwo muryango byagenze gute oya mama wanje amaze kugwara sinzi ingene byagenze urumva ko nari nkiri muto gusa yaciye asubira iwabo yamaze gusubira iwabo urumva ko twaciye tuguma aho nyene
ubuzima ntibyabaye urabona umumama iyo amaze kuba atari mu rugo abana ntibaheza ngo baronke ububarera neza wari usigaranye na papa wawe kumbure n'abandi muvukana ntibyagiye byoroha oya ntibyoroshe na gatoya kuko mu nyuma yaho papa yaciye yishumbusha yaciye azana uwundi mukenyezi amaze kuzana uwundi mukenyezi abari waturera ariwe nita mukadata kandi urumva ntiyaje afise umutima w'ikivyeyi gikwiye cyo kurera abana atavyaye ivyo ndabivuga bitewe kumbure n'ingene nabonye yamfashe yagufashe gute yaramfashe nabi kuko hari ibihe ntibagira maze kumera nk'ugendera cy'ubwenge nuvaho ntashobora kuba nshonje yamubwiye ko nshonje akaca ambwira ngo inda yawe izokuzura ivu kwanza we ntiyakoresha iryo jambo yakoresha ngo umushwene wawe uzokuzura ivu urumva ko nari mutoyi n'ubu sindavyibagira hari rero n'igihe kimwe yankubise kabisa vya nyavyo ndava amaraso mu zuru menshi candarira hanyuma kuko papa atari hafi naho nyine nibwo yabari hafi ariko nabona umenga ntavyitayeho muri uko kuva amaraso no mu kurira rero candira amaraso ndayisiga umubiri wose ndayitembagazamo ivyo byose ni icyumviro canjiyemwo ati basi bikorora ariko ugaragaza akababaro kawe ukerekane yego wari muto wari ukikeneye kuregwa n'umuvyeyi wawe mugabo urumva ivyashitse abaragiye n'ubukimubona hanyuma wari kuvuga uti imana iraduhojeje iraturunga ikiyundi muvyeyi ko uca usanga uko wari uvyiteze siko bibaye bibi cane byarabaye bibi cane vyarahindutse rwose ku buryo vyanamviriyemwo muri ico gihe nyene icyumviro cyo kumva ko kuba kw'isi umenga ntacyo bimaze ku buryo vyahindutse nkiyumvira nkiri umwana muto nyene atangura kubona umenga kuba kw'isi urumva urihebuye uravuga uti kumbure ngira ngo je mu mugambi w'Imana Imana ntinzi ko naciye mbaho nk'udaboro nk'uwahamutse kubera haragera igihe tukarara no mu giti c'ivoka urumva iyo umuntu yameze nk'uwahamutse hari ukuntu wiyumva ukuntu nyene haragera igihe umuntu akarara mu giti c'ivoka iyo wakoze agakosa ukaba uzi kuza guhanwa n'umuntu atakubabarira wari kuratubwira uti rero warakoze ako kazi ko guteka akazi ko mu nzu akazi k'ububoyi ubifadikanije n'ibikorwa by'Imana haragera igihe rero uraronka umufasha urashinga urugo rwawe impinduka aho hose wabona bimeze gute wabona ivyama vy'agakiza bimeze gute ubundi jewe ubuzima bwose ndimo uno munsi ndabukesha agakiza niko katumye ubuzima buhinduka kuko agakiza kanyuguruye ivyumviro kanyuguruye amaso y'umwema amaso y'umutima kandi ca ntangura kubona ko bishoboka guhinduka ko maze kubona ko ibintu bishobora guhinduka ya majambo nariko ndakubwira yuko Imana yavuze ati nitwaguma muri yo amajambo yakaguma muri twebwe naciye ntangura gusengera ibihe ngo bihinduke maze gutangura rero gusengera ibihe ngo bihinduke urumva ko muhira nabayeho mu muryango nabi ivyo bimera nk'ibihindutse ngiye mu kazi mu nyuma nja mu kazi k'inka navyo birahinduka kandi aho se nariko ndatera imbere mu nyuma nja mu kazi ko mu gikoni bwaho nyene naho nyene nariko ndatera imbere harageze igihe rero na wa muhamaganura kwa ukizwa umuhamagaro utanguye kuzurakura wo gukorera Imana mu kuvuga ubutumwa ntangura kwizerwa mu buryo bwo kurongora amaserire harageze igihe rero ndagera igihe ndafata ingingo ati ubu buzima nabwo nyine butegerezwa guhagarara ubuhe bwa buzima bwo mu gikoni butegerezwa guhagarara nje mu bundi buzima usumba ubu
n'ubu ego ndabisengera ni naho naciye ntangura gushurirwa kurondera kubaza Imana ikintu yandemeye n'izina ico yandemeye kugira ngo mbeho nkore mu muhamagaro wayo ku isi. Rero maze gusenga Imana munyumiza kundumira koko yantoranirije kuba umwungere. kuba umwungere atari umwungere w'inka atari umwungere w'inka ngira yari stage kugira ngo nige ndakumira ko Imana yantoranirije rero kuba umwungere w'intama za Kristo. Sha rero ntangura gukorera muri iyo kariyeri kugezaho nduga umva ko nabaye umwigisha w'abana hanyuma ndaba umuvugabutumwa mu nyuma ndaba icegera c'umupasitori hanyuma 2012 nkiri n'umusore nyene baca baranyizera kurongora ishengero. ubu urabaye pasiteri yego kweli Imana ishimwe cane nkiri umusore ubu gushika uno munsi bimaze imyaka ingahe 2012 2012 jewe ndamaze imyaka 13 umwungere w'ishengero 13. ntawo kwibajije yuko wa wundi yakurira muri bwa buzima wa wundi yahohotewe mu muryango wa wundi hageze aho yumva ko yokwiyahura wabivuze? Yego nabivuze cyane. ntawo kwibajije yuko Imana ari mufise ku mugambi nk'uyu? Naje ntavyo narinzi. Nawe ntavyo waruzi? Ntavyo narinzi. Iyo uriko uravyumvira biragusiga? Iyo ndiko ndavyumvira muraniyumvira bikandengera na nubu harige niyumvira mbe Mana wewe burya wandemeye iki harubwo nikanga kumenga n'ubundi sindashika neza mu vy'Imana yandemeye. Yego mugabe ndavyimutse arabaza ati Imana irafise ingene ikora ibintu vyayo igenda etape par etape intambuko ku yindi bisaba kuyumvira. Yego Imana rero kiranteza iteka kuko ikima kugira ikiganza ciza wa muntu muri ubwo pasitori ikima kugira ikiganza ciza kuburyo nagiye no kugira na ya mariage nakubarira nayigize ndi mu pasitori urumva ico gihe ngiye no kuresha vyumba vyaremera wari ufite igihagararo? nari mfise igihagararo vyaremera kuko warasenze uravuga ati Imana nkene ko ubuzima buhinduka sinkene kuba wa wundi aciriritse wa wundi asuzuguritse ubuzima ni buhinduke. Yego turaronka ijambo ndaronka ijambo ndizerwa kurongora ishengero rya Kristo kandi rimwe abapapa n'abamama kandi wanashima boroshe n'abahambaye abafise amahera n'abatayafise abakene n'abatunzi. Imana iranyizera. Ego Imana yikwemeye ikomeza n'abantu. Ego uturaronka rero umufasha yica ndamuronka nanje kubera kwa kwizera nari vize naguma mvuga ati na mariage yanje tobitangaza. Ego reka n'igipolisi narondeye kiza kumura mwibarabara bama bavuze ngo iriza kuba imbuto ngo niribungwa. Birashoboka nivyo kuri ntibibungwa kweri ukurikiranye neza wadukurikiranye kuva mu ntango ubuza ko kantu ca nibuka kari kantu. Yego je naragwaye nkiri umwana mutonya ndamara umwaka mu bitaro n'impanga irasohoka ndayibona rumwe ko munda jewe wanje ndaruzi ngene rusa aho narahatswe gupfa no kuraba ndaraba hanyuma ndaraba ukuri n'umusi ndiho ndaremba kugezaho papa yumvira ingene atazogora abantu anjana kwa muganga acarondera ikivumvu nyeri ikivumvu kimwe yoreramwo amasi agishira kw'ikinga hama kibohera ko n'amatopi akaca nyicarika muriro. Umunsi umwe ntazopfa nibagiye hari ku mumanuko yashu wihishije njanye kwa muganga nzanumva udutopi tuko futu nasigaye ndakumbagara nawe yarenze hakumbagara intere mugabo raba arahindukira mu nyuma asanga umwana yasize mw'ibarabara kandi aje kuraba asanga ndacahemba. Papa yapfuye yamaze kubona umwana we wahageze. Yego nabonye ko hari ikiko kirahinduka. Yego cyahindutse rwose kuko je ndiko ndavuga Imana yaranteye iteka mu muryango
mu rugo iwanje ni gake tuba mu nzu tudashika abantu 10 kandi abo bose urumva turarya. Imana yaranteye iteka ndamaze gutunga n'imodoka nkashanja nkasubira sinkirira umva wawe ni wakera kandi ibyo byose ndabikesha agakiza. Mbere none agira ko nkabwira umuntu ariko atwumviriza ariko atwumviriza ntiwihebure haracyari ibyizigiro kandi Imana yakuremye yagufitiye ku mugambi kuko turi biremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza by'Imana yateguye ngo tubigenderemo. Ndagukengurukiye cyane. Intahe yawe ni intahe idasanzwe igiye gufasha uri karadukurikirana cyangwa ariko aradukurikirana uyu munsi uvugarijwe n'ibibazo. Ibibazo birahari ni byinshi, abantu nibaca mu bibazo bimwe ariko ikibazo kiguma ari ikibazo. Ariko mwumve mutewe intege nino ntahe ya Namani, murumva yuko mu bibazo byose yari karacamwe Imana ari hafi yiwe. Imana ntabwo yigeze imuta, ahubwo yari kiramuhingura, yari kiramukarisha kugira ngo azobe umuntu adasanzwe. Kumbura ari guhabwa igifine yukura ubemberezwa icukene cyose ucukironka n'agakiza wabubonye yuko atakukeneye no mu gisagara sinaza wazi. Imana ishimwe cyane. Ndagukengurukiye kubw'intahe yawe. Pastor nizere ko n'undi munsi twabakenera muzotwitaba. Murakoze cyane. Natwe turabakengurukiye kandi nimwadukenera tuzokwitaba. Murakoze cyane. Yego asante.